Turabaramukije mwese muriko muradukurikirana kandi turabahaye ikaze. Mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi twifuje kugaruka ku vyavuye mu mwiherero w'abagize inama nkuru y'ubucamanza wabereye iburasira mu ntara ya Ngozi, aho hafashwe ingingo yo gusezerera burundu muri ugo rwego abacamanza bagera kuri 35 bagirizwa kugibiturire no gusesagura itunga rusangi. Muri kino kiganiro muraza gukurikirana icabene gihugu babivugako. Turongeye kubaha ikaze. Gutunganya ibibazo biri mu gisata c'ubutungane ni kimwe mu biraje ishinga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kane igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2022 yakoranije mu mwiherero abagize inama nkuru y'ubucamanza mu Burundi. Muri uwo mwiherero wabereye mu nyubako z'iseminari nkuru y'Iburasira komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi, abagize ugo rwego barongowe na Kizigenza nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye barashoboye kwiga imanza zigera ku 300 zatuwe ugo rwego. Kubw'umukuru w'igihugu ngo uwo mwiherero wari ufise intumbero yo kwiga ibibazo biboneka mu gisata c'ubutungane kugira ngo hakosogwe amakosa yakozwe muri kahise, gutyo hagarukanwe umwizero mu bene gihugu. Tuno munsi rero no munsi uko tuyaga ngere twofuta ibibi tuja muri vyiza. Uretse n'ivyo rero mu gufuta ibibi turakosora n'ivyagoramye tukaraba ingene dushobora kubikosora. Nico gituma rero duhejeje umwiherero ari inkinzira turiko turaca izotuma inama nkuru y'ubutungane rero nyezina ishobora gukorana ikabona ko ivyo iriko irakora bihimbara abene gihugu. Rero uyu munsi tuje muri uyu mwiherero atawudusamaza twige neza ibibazo vy'ubutungane biduhanze kandi dutora inzira itumbereye izotuma mu minsi kurikira abene gihugu babona koko ko ubutungane mu Burundi ari ubutungane koko bose bategereza kwizera kandi buzana kazoza. Ubu turi mu gihe cyo gusubiza umwizero abene gihugu. Ikigerero cyo gusubiza umwizero abene gihugu nuko tubanza guca inzira igororotse bose babona. Muri uwo mwiherero rero kabaye akaryo ko gushikiriza abagize iyo nama amadosiye y'imanza agera ku 300 zaciwe kugira ngo bayige bakosora amakosa yakozwe. Mwisasa ry'inama nkuru y'ubucamanza ryabaye ku munsi wa gatanu aho nyene Iburasira mu ntara ya Ngozi niho ayo madosiye agera ku 300 yizwe, akaba yaragizwe n'ibirego bijanye n'imanza zicibwa hamwe n'ibirego bijanye n'inyifato y'abacamanza. Ku birego bijanye n'ingene imanza zicibwa, abagize inama nkuru y'ubucamanza basanze ku manza zaciwe izigera kuri 95% zaciwe neza. Umukuru w'igihugu ati ni umwizero ku bacamanza no ku bene gihugu. Hariho umuce wabo usanga bya bindi by'abarundi, hariho abarundi batemeraho intahishize, hariho abatemeraho intahishize bavuga ngo nzokunguruza, bamwe baravuga ngo nzoshikanirahe, ago bavuga ngo kuzembagize gushika naho. Abo twababonyemwo aho urubanza rubona ko rugororotse neza, mugabo akaba aguma avuga ngo nzokunguruza ngo gushika hengo mbere zoja kwitora n'umukuru w'igihugu. Erega n'umukuru w'igihugu ntaco gwangondagonda, araraba yuko ugo rubanza rwagenze neza. Nkaho hari habo twabonye bapfa gukunguruza babibona. Hariho imanza ubona naho yunguruje ubona yuko yabona yuko yoba afise ukuri, mugabo turavye tugasanga
uko kuri ntikuboneka kwiwe. Rero ico noremesha ko abantu nuko twasanze imanza zitara abantu bavuga bati nukuzembagiza abantu no kubagora 95% kwijana twasanze ari abatuzembagiza. Mubyumvikana rero ko abacamanza ivyo byose imanza nyinshi bazica neza nuko gusa hari kagatima ko kutemeraho intahishize, hanyuma abantu bakavuga ngo nzokuzembagiza. Hariho nabigira kuko abona uri ntaho nikora ngo ntuzoronka itike yo gushika Bujumbura, bakaguma bakunguruza. Rero ubu twabibonye nk'ivyo, mbere tugatwiyumvira ko muri politike y'ubutungane tuzoteba igihe twiga abantu bunguruza imanza kugira bazembagiza umuntu, kuko hari nk'ubona ati no muzembagiza nzoronka ukundi kwezi mbapfa nk'amahera ariko aracuruza amahera yiwe, niyo ariko ari mitungo giwe urumva arimbuye akazembagiza kucyaguma avuga ngo ndunguruje gushika haja ku mukuru w'igihugu ngo aronke nk'ukundi kwezi kwa gusa. Ubu rero tuzoraba muri politike y'ubucamanza umuntu ameze mwene uko turaba izindi nyigo dushaka kumufatira iyo dusanze ari umuntu yabigize nkana kugira aratugora. Ega no gufata nk'ubu murabona iyi minsi ibiri twicaye ngaha hariho ibindi bikorwa twari gukora, nk'umuntu rakaza akadusamaza tukirirwa twicaye aha, hariho ibindi bikorwa. Murumva yuko hakwiye yuko nabo tuzoza turaraba tuti wewe warira busema kandi ubibona wabigize nkana, tukaraba ko atangingo zishobora gufatwa mugo no munsi ntazihari kubera tutari bwabibone. Muri politike y'ubutunganiro n'ivyo tuzobishiramwo. Hanyuma rero hariho imanza koko ubona yuko ari imanza zitegerezwa gusubirwamo. Izo rero tuziravye twaciye twiga ko nejo twari twize mu buhinga ingene dushira mu ngiro imanza zisubiwemwo biciye mu nama nkuru y'ubucamanza. Twaciye tubona yuko naho twoca tuvuga tuti urubanza genda mu rusubiremwo gushira mu ngiro duca dusanga hari hagahaze, twasanze hari itegeko ryo gishigwa mu ngiro ryari ryabwirizwa. Ico rero no mwizero ku Barundi kandi noneho ni niteka no kubacamanza kuko nk'izo manza twasanze 95% kwijana zaciwe neza. Abacamanza kare bose bavuga ko atarubanza bashobora guca neza, muga murumva izitaciwe neza ni 5 kwijana. Nayo kubijanye n'inyifato y'abacamanza hakaba hafashwe ingingo yo gusezerera burundu muri ugo rwego rw'ubutungane abacamanza bagera kuri 35 bagirizwa kugibiturire no gusesagura itunga ry'igihugu. Muri abo twize ni sibake kuko hari hitwariwe hashengejwe nk'abacamanza barenga 40. Muri abo 40 umwe wese twiga ivyiwe ibirego bamurega, ariko igishimishije nuko umwe wese tumwiga. Hari nk'abo twabonye tukabona yuko imanza tutoca tugira ico tumuvuze ko kubera hariho ibisabwa tutarabona neza. Aho urasanga harimo nk'abashika nk'abane twashoboye kubona yuko bitarakwira ivyo twokorera ko kugira ngo dushobore gufata ingingo nk'ivyo twavuze tuti nabanza basubiza inyuma. Hariho nabandi twasanze koko kuko iyo uriko urafata ingingo ku bantu nawe uravuga uti mbe mu kibanza ciwe, kuko turavuga tuti mbe nk'ubu yabajewe nari je nari umucamanzi binari kuvyifatamwe gute. Hari habo rero twabonye tuti aha bimeze uko ego nivyo gusamara gato birashoboka, mukavuga uti naho nari kuba jewe ndabona yuko aha nari kuhihendera. Rero umuntu yamara umuntu si umumarayika si Imana, ukabona uti aha naho yari kuba jewe ndabona ko aka kantu ntaca ndakabona ubwo nyene. Urumva nk'uwo uravuga uti uyu ubu no kumukosora umuntu akamubwira ati wabonye ko ngaha wagasamaye ko mugabo ntiwoce uvuga ngo ufashe ingingo ngo wewe ntukwiye kuba mu rwego rw'ubucamanza. Hakaba rero nabandi rero twavuga tuti babandi umenga nta kindi bajejwe atari gutukisha urwego. Aho harimwo abaryi biturire rero nabwira yuko nk'abaryi biturire ivyo ari byose harimwo abarenga 35 bibiturire tubona yuko atakindi bova muri ugo rwego bariko baratukisha. Abo rero amazina muzoyabona kuko murumva ubu turahejeje twebwe turaruciye. Rero hacaba rya tegeko ry'umukuru w'igihugu ribakura mu rwego rw'ubucamanza. Turizeye yuko rero ubu babonye umwe wese ivyo yagirijwe bazomenya bati kirazira, bamenye aho kizira, bamenye bati bwa bundi ugize ibi bigenda uko. Kuko turabona n'abantu usaba umucamanza ari igiturire
aho kumuhana ugaca usanga baciye bamwongoza akamushira nk'ahandi aho tukabona yuko umenga hariho nk'umurongoye usanga yamukingiye ikibaba. Ivyo rero twebwe tuca tuvuga tuti mu minsi iza rero n'urongoye umucamanza azari yituriye tugasanga camwungururiza ahandi aho kumuhana tuza tumenya ko bari kumwe kuko birashoboka kuko umuntu yakoze ikibuga cyo usanga bacemwongororiza hariya ni nko kubugiye kumunyegeza. Murumva ko rero waba murongoye nawe ikindi gihe rero tuzoheza duce nawe tujako tumubaza tubwira igituma wamwungurujaho kumuhana. Abene gihugu bamaze kumva nyene icubahiro Perezida w'u Burundi arivumereye mu gufata ingingo yo guhasha abacamanza bigenza kutariko bariruhutsa bakizera ko ubutungane bw'u Burundi bugiye kwambikwa umutamana. Abo twaganiriye tukaba twabasanze kuri sentare ntahinyuzwa iri mu gisagara ca Bujumbura. Je ngingo ndayumvise yarandyoheye cyane kandi nuko mu bisanzwe yari yaratevye ariko ntaco habiziriye hose turakenguruka. Je nk'umwene gihugu narashimye 100% afashe iyo ngingo y'ukwirukana abacamanza batigenza neza mu kazi kabo bajejwe kuko basanzwe babiza amategeko bayazi rero hariho n'umugano uvuga ngo n'umwana yoruca. Hariho nk'imanza ushobora kwitegereza ukumva ko by'ukuri ugo rubanza uwo muntu bamurenganije nibigira nkana nimbona nkubona. Rero ivyo oye iyo ngingo jewe narayishimye 100% murakoze. Jewe iyo ngingo ndayishima 100%. Ahubwo umukuru w'igihugu yari yaratevye nk'abantu twege abakene usanga dushobora kurengana kubera ubukene bwacu. Muriko muraburana n'umuntu hari nuko yifise akamenya ukungene atanga igiturire umuntu ugasanga yatsinzwe kandi yarafise ukuri. Ahubwo umukuru w'igihugu nakomerwa amashi. Twebwe nk'abene igihugu twise muri rusangi tuvyakira neza kuko ubu turatangwe kubona ko ubutungane bukora kuri bose, amategeko akurikizwe kuri bose. Ukoze nabi abihanigwe, ukoze neza akabishimirwa kuko izindi nzego nkumbure bakoze amakosa bahanwa ariko bageze gisata cy'ubutungane urumva bari bo bene gufata ingingo barabadahangagwa. Umukuru w'igihugu abikoze hageze no kuvuga vyarisha bene igihugu bamwe nk'abakene kandi tukagira twabana inda nk'ugeze Bujumbura uva Makamba cyumva ko ari bikomeye n'iki gitoro cyose no kuvuga nti ahubwo ni babandanye bagosore barabe nani makosa aracariho nkumbure n'abandi batazokwize imyaka nkimaze 20 nirenga niko ndaburana. Umukuru w'igihugu nakomeze nk'uko nyene si no kubacamanza gusa ahubwo yarakwiye kuraba nabajya bashingwa manza uko abacamanza burya ni bene wabo n'abashingwa manza. Imanza zirashobora kononekara bivuye ku mucamanza cyangwa bivuye ku mushingwa manza. Murashobora kugenda kuburana muri sentare mukaburana ivyo mwavuze byose bwaca kabiri ugasanga sivyo biri ku mpapuro zigiye gusohoka. Ivyo biba vyakozwe nande birashobora gukorwa n'umucamanza, birashobora gukorwa n'umwanditsi, birashobora gukorwa n'umushingwa manza. Ivyo navyo bigakorerwa hehe? Iryo ni ryo banga rero ikinyegejwe. Umukuru w'igihugu akwiye gushaho kommission ikurikirana ivyo bintu vyose kugira ngo ayo mabanga anyegurugwe. Bitagenze gutyo muzokwisanga igihugu kirimo intambara, abantu bariko baricana, hari ibibazo mu gihugu, umutekano wahungabanye kubera iki byose bihagaze ngaho. Urubanza umuntu arashobora kuruburana rukananirana ko rushobora guhera. Ukuri ko hari kuboneka mugabo bakakurengako. Ijya ngingo umukuru w'igihugu yashikirije yafashe twamwakiriye nk'umuvyeyi cyane adasanzwe abona kure. Twaranezerewe n'ijya ngingo kubona afashe ijya ngingo imeze kujya twabwo twaratangaye twaguye mu makundu twavuze tuti byari byose ariko arabona iyo ibintu biriko biradabangana biherereye bizotinda biza turavuga tuti byari byose bizotinda bifata umurongo mwiza. Aho tukongera tukagaruka tukavuga ati yoshimika kuko iyo bumvise rikijya gitsure canke yumvise ateye mwaka mu mutungane biraboneka ko mengo bica binyaruka bikihuta iyo yumvise akariro kagabanutse kuko yoshikiriza ikintu bigaca bingoya bikazika. Rero yobandanya ashira kajya gacana kajya kariro yobagize neza. Abo bene gihugu barongera bagasaba ibi bikurikira. Umukuru w'igihugu nabandanye akomeze ashiremo inguvu bibaye nkenerwa ashiremo n'abandi bashobora kumufasha kugira ngo bashobore kumenya ukuraho kuri ku manza zishika ngaha ari ibihumbi n'ibihumbi mu bisanzwe tutabwirizwa gushika ngaha. Birababaza bene gihugu
aho bigeze uno munsi nk'iyo tugiye hajya kwa minisitiri usanga ari ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ntazoshobora kubakira ari umwe none byapfiriye bipfira hehe birapfira muri sentare y'intango bigapfira muri sentare ikurikira bigapfira muri sentare zikurikira none bizokosorwa nande n'umukuru w'igihugu ari umwe bizohava bimugora cyane ahubwo bahere hasi umukuru w'igihugu ahere hasi ayungurura abo bariko baramukorera nabi abo bariko barabakorera nabi babashire ku ruhande hari abafise amadiplome benshi yicaye bashobora gutanga ukuri bashobora kuvuga ukuri mugabo ugasanga abo baricaye barabuze akazi ni kubera ko umuntu bamubonye ko agasembo bamubonye ko akanenge uwo batomukuraho bagashiraho ubundi kugira ngo atunganize bene gihugu nukuri nubuye tumusaba ko abandaniza aho yatanguriye abandanya asesangura agume kura mu ubwo busembwa kuko aha mu masentare urashobora kugenda ugasanga na dossier uraza dossier kazimangana ikabura cyangwa ugasanga barakuyemo impapuro zimwe zaravuyemo nk'akarorero iyi dossier mwumva yavuye muri CNUDAPR maze kuva muri CNUDAPR maze gushika ngaha badutumye ico bita dossier de fond tugiye hariya dusanga ivyega CNUDAPR barabikuye mu ntara y'imikirimo baravye dossier ngo iyi dossier ngo turarishasha ngo ahubwo unuguhamagagwa nayo dossier yaraheze nugo rubanza gwarabaje kuja mu ngiro ukiyumvira none ivyo bintu nibiki na cyane nabahane gose yishimikize amategeko bahabwa abacamanza bohanwa nibyo vyiza abacamanza bahanywe nibyo sawa kuko nabandi bari mu nyuma ari kugikorwa baca bagira ubwoba bagakanguka bati mbega bwabo ni nuko bimeze ahanye bica bifasha baragira baraheza bakagira ubwoba ati bwabo ndi biragoye ikindi rero gatoyi nashaka kongerako bajya abacamanza bajya bavoka baburanira abaje kwitura ubu butungane bajya bavoka barafise ingene baraba baba baratumwe n'amashira hamwe baburanira kukwera baba bariko banka ko ubutunzi bwari amashira hamwe yabo ubujya butunzi butovamwo butosohoka baburana ukuri babona ko ari ukuri kugira ngo bagume bidindiza ubwo buryo ntibusohoke kwatsinze nukuvuga icyo kintu baguma bagenda ngo kunguruza nahariya bikamara ukunguruza bikamara n'ukuri bakona ko ari ukuri bakama bunguruza kandi ukuri kugaragara neza icyo saba ni mu bintu bibiri canke bitatu reka ntangure cya mbere urumva ko abacamanza bariko barakugwa kubera amakosa zarakogwa kandi ayo makosa nahakogwa arafise baba bayatuma bajya ujya mu buranyi nawe nyene ko yokurikiranwa mu gihe biba byaragaragaye agakurikiranwa kugira ngo aho hose bareke kuza baratera ingorane hirya no hino ikindi kigira kabiri no saba mpejeje kumva ko hariho nk'ushoboye urubanza rumaze umwaka ruri nko mu mwiherero bishoboka ko abacamanza ugasanga bafite nk'ubuzi bwinshi canke ugasanga ibidosiye ni byinshi ko kumbura ibishoboka hokongerwamwo abandi bacamanza kugira ngo ibintu bize biranyarwa nkuko tubibona ubu biriko birakogwa amadosiye mengo asa nk'ayariko arihuta ivyo mu byo nosaba ikindi kandi nosaba naho kumbure twe turira umuntu yitegereje hirya no hino hari usanga na leta nayo nyene muri izo manza zicika nabi nayo nyene igiramwe agahombo ari nk'akaroro nk'imanza zindishi ugasanga zinjye amanza z'ivyaha kubera ko babacamanza baziga mu kuntu canke wa muntu yari kuhava aja kuriha indishi babacamanza rero bagaca bavugana na wa muburanyi hanyuma rero yandishi yogiye muri leta ikacija muri ya mipfuko y'abacamanza naho nyene bahakanure bahabere maso sino naho bazosanga igihugu gitera gihomba na buri rya twari hari umugambi kugira ngo igihugu cacu gitere kije imbere imifuko ugire nuko ibintu nkabe nivyo murakoze turateye intege nyene cyo bari mukuru w'igihugu abandanye ariko hariho kubanza guhanura bagahanura bamwe abacamanza abahanwa bagahanwa ariko babanze bahanurwa ariko ari indenza rugero za bamwe barakwiye guhanwa no gukugwa gakogwa bakafatira n'ibihano kuko bene gihugu barababaye kumvo zijanye nabo bacamanza kuva nk'umuntu amaze imyaka 20 aburana asaba indishi abasaba ko atekererwa ntatekererwe we ntumva yuko ari ego bwicanyi subw'inko subw'umupanga gusa no kwishimora bakwishi urumva rero naje nagume akomeze natwe turamushigikiye hoho ingingo afata n'umurinda afise no gushigikirwa kuko abantu bagumara abantu kuko
ntashobora kubiheza wenyine natwe tutamushigikiye reka tumushigikire rero kuri iyo ngingo hanyuma bahanwa bahanwe n'abakugwa bakugwe cyane cyane bahanwe kuko n'abazoza mu nyuma babone yuko hajya ubuni ibintu byarahindutse ubu ibyahitiye byarahitiye ntitwovuga bariho icyo gihe ariko reka turabe uyu uriho ubu kuko ububasha Imana yamuhaye arabufise nabukoresha. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho ubutaha.